Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Muri ya ntumbero yo kugenzura ibikorwa vya leta, inama nshingamateka irabandanya igenzura ibikorerwa mu makomine biciye muri sentare yubahiriza amatungo ya leta. Ku munsi wa gatatu igenekerezo rya kabiri gitugutu uyu mwaka w'2024 inama nshingamateka yarakoranye mu nama ya bose kugira ngo ikurikirane ivyegeranyo vy'isuzuma ryakozwe na sentare yubahiriza amatungo ya leta bijanye n'ingene amakomine amwamwe yashize mu ngiro ivyasabwe n'iyo sentare, bimwe bita recommandation mu rurimi rw'igifaransa, bijanye n'ingene ayo makomine atunganya ibikorwa. Izo komine nazo ni Ngozi, Kayanza, Kayogoro, Rutana, Makamba na Kirundo. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, Martin Teretse, niwe yari yatumiwe mu nama nshingamateka kugira ngo ace yishura ku bibazo vyaciye bibazwa n'abashingamateka bijanye n'ico cegeranyo. Iryo suzuma ryari ryabaye mu mwaka w'2019. Ico gihe vyaribonekeje ko ayo makomine yashize mu ngiro ivyo asabwa na sentare yubahiriza amatungo ya leta ku rugero ruto cane ruharurwa mu bice 20%. Ariko mu nyuma ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano bumaze gushiramo ingufu cane mu gukebura ba musitaneri barongoye ayo makomine, nabo bari kubisagashi. Ubu ayo makomine akaba yaciye ashira mu ngiro ivyo asabwa gushika ku bice biharurwa mu 90%. Nyuma yaho kude konti ibiriyeyo mu makomine n'abari bisamaje bari kubisagashi baca bashira mu ngiro ivyo basabwe. Uno munsi rero novuga ko mu makomine ibintu vyifashe neza na cyane cyane ko dushigikiwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Encadrement iguma ari yose, haba abajejwe intwaro n'abajejwe ibindi bisata vyose. Mu bibazo abubaho abashingamateka babajije baragarutse ku kijanye na ba musitanteri bamwe hamwe n'ababafasha mu mirimo usanga badafise ubumenyi bukwiye, ugasanga ntibatahura ivyo bategerezwa kurangura mu gukoresha ca gitabo c'amategeko ngenderwako mu gutunganya ivy'intwaro n'ubutunzi bwa komine manuel de procédure. Bagasaba ko boja barakarihirizwa ubwenge. Bane kwa ushamanje turaje ko abantu turamuye musane tukarabakozera usaba bafise amanivo mbere akoma yashaka kuyi hari ikintu kizogaragara ikija complex cyane usitana abeka musane cyangwa guhabwe cyane biki n'umukonseri wese ni kureni. Ivyo ni bazo kubeshana kuko usanga kugure abamutaneri bacabana nabo bakozi bakoze makreniza. Honorable Terence yavuze ikibazo ca musitanteri wagira complexe imbere y'abakonseye babo kubera maniveau d'étude ou niveau de formation. Ibi nibaza ko umusitanteri agira complexe kubera konseye wiwe ucangwa yundi amurusha diplome ari mu kibanza kitari iciwe, kuko umukonseye n'umuhanuzi nyene. Umuhanuzi nawe hariho ibyo akora d'initiative akakuzanira akakugira ini note bivanye na domaine ajeje n'ibindi akora ahawe na musitanteri ku ntumbero zavuye ahacangwa ahandi. Ubu rero musitanteri iyo bafise ikibazo c'umukonseye ngo amurusha diplome afise ingorane zidasanzwe, ko najewe muri ministere hari abo dukorana bandusha diplome ariko nta kibazo birantera. Edeje nibaza ko byo bavyiza ndonse nk'abadokiteri benshi bafise niveau doctorat benshi baza gukora muri ministere, kuko niho bashaka guha des avis et considérations ziri consistant zigufasha nawe gutumbereza neza akazi. Aba rero abasitanteri baba bari muri ibi bari mu bibanza bitari vy'iwabo, murazombwira buke tubadori turabe nk'inyanyuro twokora.
iki nico no bivuga kuko ugize imana ukaronka umuhanuzi afise ubumenyi bukwiye bitomborejemo ubwo gusa ntibagiye ko hariho n'abahanuzi baba musitanteri maze kubona ko batanguye kuduza ibitugu bashaka kurengera ba musitanteri nawe nyene namano mari tubona kandi atari ku by'ubwenge cyangwa ubumenyi ahubwo ari kubwugizi bwana bwo konona muri no misi hariho amankete tuko turakora mu makomine ashika kuri 3 abo ba conseiller bigenze kuri aho tuzobafatira ingingo zibabereye. Ikindi kibazo cagarutse cyane kijanye n'ingingo yafashwe na leta mu bijanye no gutoza amakori n'amatagisi mu makomine aho ikigo OBR gisigaye gifisemo ukuboko nko mu masoko yubatswe na leta igice c'amafaranga kikaja mu kigega OBR ikindi kikaja mu kigega c'amakomine ivyo ngo bikaba vyatumye ubutunzi bw'amakomine busubira inyuma. Naho hari amasezerano hagati y'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu n'ubushikiranganje bw'ubutunzi aho basezeranye ku bijanye n'ama-shop y'amasoko yubatswe na leta bavugana yuko ukotesha amafaranga akoteshwa ya ma-shop kazozaratozwa na OBR ariko igice kimwe kikaja muri trésor public iki naco kikaja ku makonti y'amakomine. Rero baravuga yuko ivyo bitigeze biba amafaranga aja ku makonti y'amakomine atarigira jayo hamwe ho hariho ariyere arenza amezi 10 egamaze yakwa mushikiranganje ico yo bivuga ko aha umushikiranganje yishuye ko hagiye kuba inama nabo vyega bose yo kurimbura akarusho koba karavuye kuri iyo ngingo kuko ngo haraho vyibonekeje ko harabagiye barabikora uko bitategerezwa. Nivyo iki ni kibazo tuzi twaravuganye n'umushikiranganje ubutunzi na OBR nyene kuzogira inama evaluation turabe ko harakarusho twaronse cyane ko bamwiko ba musitanteri bama bambwira ati byo byose muraraba ubutunzi bwa komine buriko bureganwa neza ngo bushika kuri konti mugaye ico twari twavuganye mu kubera peut-être abantu bo muri OBR badukoreye ko twari twabivuganye twavuganye yuko amafaranga atojwe murajya amasoko acagenda kuri konti bagaca bararabaniveye uwo munsi nyene joro uwo munsi bagaca batanga part ya komine gacigenda kuri konti ya komine amapare ya OBR gacigenda kuri konti ya trésor nivyo twe twavuganye mugo twaza ko tuzogira evaluation vuba kugira turabe akarusho tubifisemwe cyangwa agahombo kugira ingingo zifata kuko nibaza ko hariho ababikora uko batatumwe nico gituma tuzogira inama evaluation kugira turabe icoko. Kukijanye no kugwanya ubusuma bw'amafaranga y'amakomine ngo harakenewe ko hakoreshwa ubuhinga bwa none bumwe bita digitalisation aho abubaho abashinga amateka bakaba barabajije umushikiranganje ko uwo mugambi uzoshoboka na nyaburya hari amakomine atagira umuyaga nkuba naho uri ukaguma ucikagurika. Munyishu nyako umushikiranganje atanze yavuze yuko umuti w'ibi vyose ari ukudigitaliza ibikorwa byo mu makomine ariko je nagwanje ndamubaza iyi digitalisation ego inyishu yariyo izoshoboka gute mu gihe atamatara dufise akwiye mu makomine yose ndetse no ngaha mu gisagara tuyafise agenda acikagurika sinzi yuko dushobora kuba dushobora kuronka amatara 60%. Hanyuma ikina cya kabiri azi neza yuko dufise umuvuduko wa internet nawone udashoboka uri hasi cyane internet idashoboka tukashaka tumubaza duti uyu muti mutanga isoresho comme digitalisation mutegekanya iki kugira ico uzoshore kuba efficace. Umushikiranganje yishuye ko bamaze gutangura mu makomine ya mbere 12 kandi ko bazoca batera babandanya no mu zindi komine. Ikijanye n'umuyaga nkuba naco ngwingomero zigiye gutangura gutanga umuyaga nkuba vuba nka Kabusez ahandi naho bazokoresha ingomero ntonto hamwe n'umuyaga nkuba uturuka ku mishwarara y'izuba. Ibi bya digitalisation informatisation turiko turabikora kandi imyiteguro igeze kuri ko twaragize amakomine pilote umwe 12 turiko turagira mu pilote yo kwegeranya ubutunzi bw'amakomine recette communale niyo nyene turiko turakoramwo ibi bya digitalisation bibaza tubonyereza ico zitanze
tuzoheza tuce tubigenereza tubonye ko bigenda neza. Hari ikibazo ngo cagumye kigaruka ati muzogira digitalization gute atamatara mufise. Hariho ingomero zigomba zugurugwe, umuyaga nkuba wiyongera kuri dufise Kabuseze igomba yugurugwe vuba kugira umuyaga nkuba ushigwe muri circuit. Hariho n'izindi ngomero ziriko zirubakwa kandi zigeze ku rugero ruhagije. Jiji Murembwe none igeze kure. Mugabo hariho n'utundi tumini baraje turiko turiyumvirwa kugira tuze gusahiriza. Aha rero nitwo kwihebura umuyaga nkuba uzoboneka ukwiye. Naho utoboneka umuyaga nkuba wa Regideso hariho possibilité yo gukoresha energie solaire ku mashefu de commune, kandi aho bamaze ku amadevi maze kutugirira twasanze atari amafaranga menshi cyane. Mu kurangiza icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yarahagarariye ibikorwa vy'uwo munsi, yarashikirije bimwe bimwe mu vyo inama nshingamateka isaba ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu kugira amakomine abandanya akora neza. Nyakubahwa mushikiranganji, ndavye ivy'abashingamateka bashikirije nkumviriza n'inyishu mwatanze, tubona ko mukwiye guhimiriza rongoye amakomine kugira ngo babandanye bashira mu ngiro recommandation zitarakogwa. Aho turavuga ya makomine twaravye no munsi, ariko turavuga n'ayandi makomine Cour des comptes yoba yaragendeye mugabo nabo nyene ataco bariko barakora. Ico rero ni igikorwa cyanyu nyakubahwa mushikiranganje nabo musangiye kurongora ubushikiranganje kugira ngo mubahimirize bashire mu ngiro izi recommandation, kuko nabivuze ni ku neza y'amakomine barongoye, ni ku neza y'abene gihugu. Mugabo kandi tubasabe ko mwofata ingingo zihuta, sinzi ko yoba note de service canke nimwe muzomenye ingene mu bitanga, mutegeke abarongoye amakomine yose gukurikiza manuel de procédure administrative, financier et comptable kugira ngo ibintu bigende neza, kuko twabonye amarekomandasiyo menshi atagiye mu ngiro nayajanye no kuba badakurikiza manuel de procédure kandi tuzi ko zihari. Iki rero mufate ingingo zihuta kugira bose mubasabe ko bokurikiza manuel de procédure. Nabivuze ni ku neza y'amakomine. Ikindi numva twogarukako ni ico gutegekanya gukarihiza ubwenge abastanteri. Ega bubu bariko baramara ikiringo, ariko nk'uko vyashikirijwe n'abanyakubahwa bashinga amateka, inyuma y'amatora kizobe co gikorwa ca mbere. Hano twavuganye n'icegera ca kabiri, turavuga tuti kumbure twese dushobora kuba turi mu bindi, ariko nk'uko twabivuze igikorwa nk'iki kiba ari igikorwa cy'igihugu, vyumvikane ko abastanteri n'abazoba bizewe kuba abakozi b'amakomine yagutse ko bo banza gushikirizwa inyigisho renforcement de capacité kugira ngo ejo ibi bibazo twabonye vyaje uno munsi ntibize bigaruke. Twongere tubasabe ko iki gikorwa ca digitalisation mu kwegeranya les recettes communales ndetse no mu gupanga ibikorwa vy'amakomine, mwatubwiye ko ubu biriko birakogwa by'umwihariko mu makomine 12, dusabe ko mwokora ibishoboka vyose kugira aya makomine 42 ari mu ntunganyo nshasha yose azoshikirwe. Nivyo hasohotse umwitwarariko kandi wumvikana wuko atamatara umuyaga nkuba aha uhari, no ngaha turabibona umugenda. Ubu mwitwarariko wa leta kugira ngo iyi digitalisation izoje mu ngiro gutyo icidufasha no gutorera umuti ingorane zicanke ziriya cane ziri mu gutunganya ibijanye n'amafaranga, ibijanye n'amafinance publique, ibijanye n'amahosete ndetse n'amadepense ku rwego rw'amakomine.
ntumbero nyene yo kugenzura ibikorwa vya leta, bukeye bwaho ku munsi wa kane igenekerezo rya 3 Gitugutu, inama nshingamateka yarakoranye aho yashikirijwe icegeranyo cakozwe na sentare yubahiriza amatungo ya leta kijanye n'ingene ubushikiranganji bw'ubutungane butunganya imirimo yabwo. Umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona niwe yari yatumiwe imbere y'inama nshingamateka kugira ngo atange umuco ku bibazo vy'abashingamateka bijanye n'ico cegeranyo. Gikuru cibonekeje rero nuko vyagaragaye ko ubushikiranganji bw'ubutungane butagira igitabo ngenderwako mu vy'intwaro n'ubutunzi manuel de procédure hamwe n'igitabo ngenderwako mu bijanye no gutanga amasoko. Mu bibazo vyabajijwe umushikiranganji harimo cane ikijanye n'abahuza. Ibikorwa abahuza bo ku mitumba barangura ahanini vyarashimwe n'abubahwa abashingamateka, eka mbere ngo vyaranatumye imanza zo mu masentare y'intango zigabanuka. Ikibazo rero ngo kijanye n'agashirukabute kabo kuko bidoga ko kataboneka ku gihe. Ikibazo ca mbere nikijanye n'abahuza bo ku mutumba. Ndakigarutseho kubera umushikiranganji mu nyishu yatanze igituma bataronka agashirukabute hakiri kare ko ari bo batevya gutunganya neza ivyankenerwa kugira amafaranga bashobora kuyaronka ku gihe. Jewe nganagomba gusaba yuko yotubwira akatomora neza ivyo bintu bibura bituma bacaronka agashirukabute batevye kugira natwe tugira ico dufashije nk'abatowe hariya tuvuka. Urwego rw'abahuza rugiyeho sinzi ko muba mwarabonye ko habaye akarusho na cane imanza zahora ziba mu masentare y'intango ubu biravye ziraherera ku mutumba. Rero uravye agashirukabute bahabwa nubwo gateba nukuri ntigakwiye. Ibaze bariyunguruza bakaja ku kibanza taturirwa amatati, baratelefona abantu bafitaniye amatati bakugira babwire ko bashitse ku kibanza n'amasaha. Rero ibihumbi 10 je nabonye bahabwa n'amahera atagura n'amamega. Mbega nta muravye akarusho vyazanye kuko amasentare y'intango gushika ubu afise imanza zike kuvaho urwego rw'abahuza rwagiriye. Mbega ntimubona yuko ako gashirukabute muraba mukakabadugiriza muravye aho ibihe bigeze kwiyunguruza ku moto no gutelefona n'ibindi? Ubwa mbere bari batanze uburyo buharuwe aho abahuza baronka ibihumbi 10, ariko ubu vyaraduze. Abahuza bamwe baronka ibihumbi 35, abandi bakaronka 40 bajya muri biro. Ariko naho nyene murabona ko biguma bidakwiye turavya akarusho c'igikorwa bakora. Mugabo mumenye yuko mwibwirizwa ribagenga twatoye barahiye bazi yuko atampembo bagiye gukorera. Bonyene igihe barahira ni naka karusho ntuze leta zirashirako ni kubera ari leta mvyeyi. Bonyene barahiye bazi ko batagiye gukorera amafaranga. Ikibazo c'abafungwa barekugwa n'amasentare ariko ntibasohogwe amabohero hamwe n'imanza zitaja mu ngiro navyone vyaragarutse. Abubahwa abashingamateka bati mushikiranganji mwotubwira ico bivako. Mu ntumbero yo gutezera amabohero haratekanijwe urugendo umushikiranganji arabizi ngo kugira ngo harekugwa abanyororo. Ivyo vyabaye muri Munyonyo mu 2023 gushika mu kwezi kwa gatanu mu 2024. Iryo segeza ryarabaye mu mabohero menshi mu gihugu. Hanyuma abagiye gukora ico cegeranyo barakoze ivyo bategeka gukora, ariko nta cakozwe. Ni ukuvuga nta munyororo n'umwe ashobora kuba yararekuwe muri iyo ntumbero. Ikigira kabiri ibijanye n'abanyororo nyene baba bahejeje ikiringo baraciriwe umunyororo bakaheza umunyororo baciriwe ariko ntibarekuwe kandi barejejwe. Ico tumaze kwibaza kenshi hano mugabo insiguro yacu iragoye kumva.
mwavuze muti abahejeje ikiringo ariko ntibarekurwe. Aha hantu n'ikibazo c'inkoramutima kandi cama cabajijwe. Aho ingorane tumaze kubona nta muntu yoheza ikiringo c'ukurekurwa waguma afunzwe ntugiragire buke. Mugabo twasanze hariho confusion, hariho urubanza rucigwa muri novuga au premier degré bakavuga ko bamurekuye, mugabo umushikiriza amanza nk'akarorero kandi urumva ni penale, umushikiriza amanza yunguruje urubanza ruri au degré d'appel, mugabo umwe yafatirwa ingingo au premier degré akaguma agira chantage ati je ntararekuwe, sentare yarandekuye, mugabo sida tezurirwa. Kandi mwebwe mugiye kubaraba bababwira iyo rangaje, ntibabereka ko umushikiriza amanza yunguruje, kandi amateka aravuga yuko umushikiriza amanza yunguruje warapfunzwe aguma muri ico kibanza, umushikiriza amanza asavye cassation warapfunzwe aguma muri iyo aho hantu uko yarafunzwe. Ivyo n'amategeko yaciye ngaha. Hariho ingingo y'amajana 272 y'ibwirizwa rigenga ingene imanza z'ivyaha ziburanishwa zikongera zigacibwa, nivuga yuko uweza acarekurwa. Mugabo ugiye mu ngingo z'amajana 376 ziremeza neza ingene umushikiriza amanza nawe yunguruje ingene bica bigenda. Rero abafungwa kenshi baca bahagarara kuri iyo ngingo yafashwe na sentare ya mbere, ugiye kumuraba akaba ariyo yama ariko aravuga, benshi rero haraho usanga bafatira kuri iyo ngingo yafashwe na sentare ya mbere batazi vyabaye ko umushikiriza amanza yunguruje, ko umushikiriza amanza yasavye cassation. Ibyo rero nivyo byo gukorera hamwe twaraba amategeko muri rusangi tutaravye ingingo y'amategeko imwe. Mu ngorane zikomeye zihanze igisata c'ubutungane harimo kandi ikena ry'uburyo bwo kwiyunguruza. Abashikiriza amanza ba Republika mu ntara n'abacamanza usanga ata buryo bwo kwiyunguruza bafise, eka mbere n'umukuru wa sentare nkuru y'igihugu mu ntara nawe nyene nta buryo bwo kwiyunguruza usanga aronswa. Ibibazo vy'ubutungane hanyuma ndumva ko harimo amakenga nyakubahwa mushikiranganje aho bavuga bati kubera iki kibazo cyo kwiyunguruza cantuze imiduga n'amakarubira usanga yapfuye, karubira ataziriho canke zidakwiye, ko bashikirwa no kugeragezwa mwene gihugu akaza ati bahasi ko mufise ikibazo cyo gushika kwitongo ndabungurutse, ntibemera baca bavuga bati oya kuko uwundi muburanyi yoca abona ko bamaze guhengama. None mbega iyi miduga nimba yo bihari karubira yoyo nyakubahwa mushikiranganje mwotwizeza ko yo bikwiye kugira ngo ibashikane kuri tere ko mu madepeye tubona abadepeye bose bafise imiduga, ati gute kubatwara amasentare za sentare nkuru z'igihugu abaprokirere bagenda bariyereka kandi bafise bakaca batuma, kuko nk'abajejwe ubutungane mu ntara abaprokirere bateza kuza baragenda hirya no hino baraba ibijanye n'ivyaha bikorwa, ariko urumva yarose akazi nta saganirizo nta déplacement. Nukuri mubivuze hageze, ariko je biranshimisha cane kuko siko vyamye kare. Abashinga amateka ntibahora bavugira abo bari ubu nivyo gushima. Iyi ni intambwe yo gukenguruka cane gose ko mubibona, akaba ari namwebwe mutora bije nzobikorereko kuko ku by'ukuri biragoye ngene bakora, baba batumwa ibikorwa ugasanga kandi barabazwa ngo ngaha birononekara ngo ngaha si vyiza badafise ico bakoresha. Ariko rero uko bimeze hariho ababandanya bagapfunga isura bakaguma bakora uko bimeze n'abatibanga. Ivyo niko namaze kubisigura. Mu gihe rero hari abakozi bo mu bushikiranganje bw'ubutungane bagera ku 162 bamwe bakukurutse abandi batakiri ku kazi kubera iyi mvo canke iyindi ariko batarasubirizwa, ivyo ngo vyoba biri mu bituma hari bimwe bitagenda neza muri ubwo bushikiranganje. Abashinga amateka bagasaba ko bosubirizwa. Cegeranyo bashikirije bavuze ko hariho
abakozi bashika 162 kumbe sinzi ko bagiye mu zabukuru cyane ingene byagenze mugabo batashoboye gusubirizwa. Mbega nyakubahwa mushikiranganje habuze iki kugira ngo abantu basubirizwe? Aha twari dukorera kuri orientation, muri orientation ya bonne gouvernance twaronse mu bushikiranganje kare bahora baca babasubiriza systematiquement, bavuze tirindira kugira nabo nyene ko ata budget, nazi ko budget y'ukurokrita iri muri education na santé gusa, tiko ata budget mufise, rindira abo bagenda bagwire muzoce mukoresha ikibazo. Muri ico kibazo turiko turagitegura, apera candidature zishobora gusohoka vuba kugira ngo bakore ibibazo, binjire bakoze ibibazo. Nico catumye tudasubiriza abakozi b'abacamanza systematiquement, kugira habe bonne gouvernance, hinjire abafise ubumenyi, abashoboye kuja muri competition, kuko nivyo bikorwa muri bonne gouvernance. Ikibazo c'abakora ibidodo usanga buzuye mu bisagara, abashinga amateka bati mushikiranganje murabikurikirana, ubwo ntibiri mu bituma haguma hibonekeza impapuro za magendu. Nyakubahwa mushikiranganje uri kuratembera aho mu miji, haba Igitega cyane aha i Bujumbura, urasanga abantu bakora amakashe, bakora ibidodo, mugabo ubasavye ikidodo icari cyo cyose caba icyo ukoresha muri administration cyane muri privé, barakigukorera. Bajya abantu mu bajera gute, bajya abantu bijya bidodo bikogwa, murabizi kuko bajya abantu bakora bijya bidodo murabazi, bakora biri mu mategeko. Ngira murazi namwe murakuza abakora ibintu vya magendo babikora nyene bihishije, ariko ikiriho nuko bigaragaye ko hariho ikashe yashizwe ko frauduleusement. Turakorana, murazi yuko ubushikiranganje bukorera muri principe ya collaboration yo kuzuzanya. Bijya vyatowe mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi barabidushikiriza, abo bantu tugaca dutangura kubakurikirana, bwa mbere bagasubiza amahera bahembwe bidaciye mu mategeko, ubwa kabiri bakabihanirwa. Nuko turiko turabikora, ariho kumenya abo bantu babikora. Ubu nawe nyene kenshi bavuga ko babikoresha mu buyenzi, haragerageza kugirwa amatohoza kugira ngo koko abo babikora bahanwe. Hariho benshi bamaze gufatwa, bafatanwa amakashe, nabo barakurikiranwa bagahanwa n'inzego z'ubutungane. Mu gusozera, umushikiranganje akaba yasabwe gushira mu ngiro ivy'ubushikiranganje busabwa na sentare yubahiriza amatungo ya leta, bwongere kandi butunganye ca gitabo c'amategeko kigenga intwaro n'ubutunzi bw'ubushikiranganje, manuel de procédure mu rurimi rw'igifaransa. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha.